mwavuze ikibazo cy'abenegihugu bahora bashorera nko mu Rwanda batagira iyo soko batakironka. Hariho ikiruta ikindi, amagara aruta byose, ubuzima bw'abantu. Rero burya ntimugire ngo ni mwebwe abarundi mukimbaza, n'abanyarwanda baba banyandikira. Burya abenegihugu bo mu Rwanda je banyandikira bakambwira bati ntiwobyorosha ukatwugurira tukaza guhaha, bakazana icyizere yuko atamugambi wobwira nabo Burundi kihari, bakazana bajya abantu bakabaduha. None bariko bakoresha iki? None twovuga ngo bariko bakoresha iki? Abo bariko bakwima hama bakaruja kugigisha igisoda bakarujana muri M23, abo etamajoro generale iri haji Kigali birazwi, twamatiro turabivugana. None ariko bakoresha iki? Rero nzoracungira ku rubibe nibantera tuzokwivuna. None twugurure umutwe w'umuntu ugwa ngahe? Erega hari ikintu kigoye, wuguruye bace bazanamo babandi baje guca imitwe abantu, nawe tuzoca turi hiki. Ibiganiro u Rwanda n'Uburundi narazi turabavyara tubivuga uko. Aba-ofisiye bo mu Rwanda benshi bize Burundi, turaziranye twese. Aba-ofisiye b'Abarundi n'aba-ofisiye b'Abanyarwanda baraziranye, amatelefone bariko barandikirana. Nta kintu Burundi bufise busaba kindi, nta politike ivuga mu Rwanda n'Uburundi ntibumvikana, nta vya politike bihari. Nico kibazo cyonyine. Narumvise perezida w'u Rwanda ariko aravuga ngo nta ngorane zabo, ngo n'Abarundi ngo bugaye ruri. None twugaye uko nyene. Ego nabazane je mbere navuze umunsi wo kubakira twuguruye tubakira tuzosubira kuganiriza biheze. None abujijwe n'iki kubanzana? Cya kibazo cya Kongo cyari ikibazo coroshe tena amadiko ndabivuga. Je mparabibonye igihe ari je natwara abakuru inama y'abakuru b'ibihugu mu karere, je nabijya narekerageje kudabera ikinyene batora umuti w'ikibazo cya Kongo. Uwe je ndaba abo bariko baragwana, umwe arondera iki? Ni igiki Kongo ihaye u Rwanda rutazosubira, rutosaba gutera? Mugabe iciza kihari rero ku Rwanda n'Uburundi nuko nta banyarwanda turigera tubuza kuza mu Burundi. Bibe bavuze ngo twugurure hajya, nta kibazo, ntigenda uca hariya ku rubibe rwa Tanzania urinjira, nta kibazo kuko turashobora kubona neza ingene dukontrola abaje ntaza nk'inkozi z'ikibi. Rega ntabwo idahita kandi ntawe uvuga ngo duhana amahoro batashwaye. Hari abakundana batashwaye, bikunda n'abana mu miryango barashwana bagakunda, muganda baragejeje ngo imenya ibyo butare bijya timbi nta muntu yari gushobora kuribera atari umukuru w'igihugu, kuko n'ahantu harimo amahera bashobora kugura uwo ari we wese nicara ko bari kajyamo. Burya mwiyumvira yuko Uburundi ari uko butafise amahera mu gito, nuko hari hatimbitse kubera ubusuma. Hajya atuzanye igitoro pasi, abantu hajya hariho abaza kwiyahura bararondera niyo ijyaro gisere iyo tutayikoresha hanze ndazi ko barayigoma. Nemwe abajournaliste duce cyose ndababwire ibintu mubibonye mubwire icyo mubona. Nemwe mwarabonye muramaze kubona amasitasiyo kwa muri ubu mesha renze mbwira ahantu bazikata igitoro kihari, ugacisha kwemesisa imiliyoni amajana n'amajana, ugacishira muri iyo komine atakira icyo cy'ubutare kugira ngo kitegere ugenda kuhabaza uti washe ubutare bungana iki, bakubwira je nazungurutse ndaza kuvuga imbere yuko nja kuri ikibazo cy'ubutare, nabanje kuzunguruka n'amasite bariko barimba yose bose ndahatembera, ni hamwe nacangirisha inama amakoperative mu butare. Urasanga umuntu avanga ariko arimba akakubwira ko ku kwezi yarose igarama imwe y'inzara. Uje badabwira none rero ko uhomba bamwe, kuko none woguma wimba atatukurayo. Burya inzahabu ziroroshe zo kwiba, nico gituma udafise ikimashini. Jewe namaze kuvuga ko atari ufise kiriya kimashini bugara amagufuri, ni nta makontra na leta tuzogirana amakoperative tuyotarangire tuzoyagenda, kuko watacu inzu zuba cyagenda. Hariho abari barivye kera
barivye barashora rero hariho n'abamaze kwinigamba bavuga ngo ivyo vy'ubutare ngo bijemo karego twarindira tugashora nta muntu atuvugisha kuko kuva kera hari n'uwambwira ati je natanguye mu 1998 twabwimba tukabushora nta n'umwe yatuvugisha wene ubiza none nk'umuntu mubaza ati umaze gushora ubugani ntawuzi kandi abantu enquête zaraheze zozo niko ndabarihisha nibajya Rainbow Mining Burundi si Rainbow International Resources bajya barashoboye ubutare bw'abagana n'abantu niho rero naca ndabahagarika nuno munsi ndabwira mwebwe mutazanye amahera yavuye muri bya butare ndayabona ntidushobora gusubira kumvikana gatoya ntidushobora kumvikana kuko bobo turabibona ibyo twishyuza ku bandi kugira uvuge ngo wenda kwishyuza itoni Rainbow ndabishyuza itoni 2,000 ndabishyuza 2,000 kandi bategeza kuzizana batabizanye emwe bwa mbere baravuga ngo leta ngo niyo ifise amakosa kinabwira munyereke ikosa rya leta aho ri mugana sanze hariho n'ibintu by'uburiganya bya ntuze ya kera kode ya kera usanga ubutare ntibari barabutunganije neza hariho n'abandi bimba aribo banyitanga mu manyama bambwira ngo mbega none ngo ko hazoza haraza ubutegetsi bushasha ngo buzoca burinda amategeko rero bumva bakari twashyizeho amahera ni muri ayo mategeko mashasha bamwashizemo ico bita disposition transitoire ingene muva muri ancien système muja muri nouveau système niba baba barufise amahera utari bwisubize no kuvuga yuko haca mekanisme ingene bizogenda kugira ngo amahera yawe ubu rero abo bimvye cyenaravye maze kubura ndabishuza ibinga niki ndaciye mvuga nti ndaraba ugiye kuraba ubutare bimvye ntani akamanyu urabona nka kujya ku nka wokora ko ubwoya niko byagenze ubutare mu Burundi buruzuye ku buryo gutumwanya buri kurondera ngo mbega ngo watwaye ubunga niki General n'ibyo bari bavuze ko inzahabu ngo zive Burundi ngo zavuye Burundi zashotseyo nimwompa amazina barayanyimye nabo nyene kubera babifise n'inyungu baranyimye amazina none twirime turasiganwa n'ibyo tudashobora guharura kandi dufise ibyo duharura ngaha ubu rero niho twaciye duca umurongo bica bigenda neza ubu bose rero naho nyene nasanze n'amakontra azogorana kubera tutagira amarasheshe tumenye kantite irimo aho tuzi gushika ubu agaciro ni nikere bugiye y'umusonga tubisa agaciro k'ibimiliyaridi 208 novuga uzanya amahera yo gukoresha cyangwa uzanya ngahe natwe tuzanya tuzogabura gute niho kontra yoroha mugabo kubundi butare nta biragoye nicyo tuba twace tugira ubundi mugambi w'ingene ubwo butare tubwimba nuvuga duca turaba abahinga babishoboye leta ikaba ari kwirimba umugabo igakoresha abahinga ikabahemba mu mwimbu waje ni irya sosiyete mwumva Sonarek mu Cibitoki iri muri Titani be na Sotrevo ijya mu Kirundo hajya aho imisanzwe ni nka leta iri kwirimba igaza kuguhemba mwumvikana ibice wowe utwara ubundi ibice atwara n'ahandi abandi bizotugora ko tugira abakora hanyuma mwavuze ikibazo cy'abenegihugu bahora bashorera nko mu Rwanda batagira iyo soko batakironka hariho ikiruta ikindi amagara aruta byose ubuzima bw'abantu rero burya ntimugire ngo ni mwebwe abarundi mukwibaza n'abanyarwanda baba banyandikira burya abenegihugu bo mu Rwanda je banyandikira bakambwira bati niwo byorosha ukatwugurira tukaza guhaha cyenda babwira nti ikosa cyesije ko ntegereza ukingira abenegihugu none wewe ubutegetsi bwanyu ntimubabwira bakazana icyizere yuko atamugambi wabwira nabo Burundi kihari bakazana bajya abantu bakabaduha none bariko bakoresha none twovuga ngo bariko bakoresha iki abo bariko bakwima hama bakaruja kugisha igisoda bakarujana muri M23 abo etat major general
ibihaga Kigali birazwi twamatiro turabivugana none ariko abakoresha iki kubera icyacobaduha nico kibazo navuze nti bari barakuremera nta kundi jewe nzocungira ku rubibe nibantera tuzokwivuna none twugurure umutwe w'umuntu ngwa ngahe ega ari ikintu kigoye wuguruye bace bazanamo babandi baje gucimitwa abantu nawe tuzoca turi hiki abantu bazoca bavuga ngo wewe niwe wagiye kugurira umwasi none raba ivyo tubonye nico gituma rero n'ubu kandi ntabwo ngo biganiro turiba ibiganiro u Rwanda n'Uburundi narazi turabavyara tubivuga aba ofisiye mu Rwanda benshi bize Burundi turaziranye twese aba ofisiye b'Abarundi n'abofisiye b'Abanyarwanda baraziranye amatelefone bari barandikiranira barazinanye kirumva ko n'Abanyarwanda nanjye baranyandikira nkababwira nti none nimuhanura uburongozi bwanyu namwe hanyuma tubiheze nta kintu Burundi bufise busaba kindi nta politike ivuga mu Rwanda n'Uburundi ntibumvikana nta vya politike bihari nico kibazo cyonyine narumvise perezida w'u Rwanda ariko aravuga ngo nta ngorane zabo ngo n'Abarundi ngo bugaye ruri none twugaye uko nyene yego nabazane je mbere navuze umunsi wo kubakira huguruye tubakira tuzosubira kuganiriza biheze none abujijwe n'iki kubanzana ico nico kibazo yo kwishura ico rero sitenda cishura je vuga ndi kubona yase kubarungika nuko afise igikorwa ashaka kuzobakoza kunari y'Uburundi igihe rero bikiruko tuzovyumvika biragoye urumva rero uvuga ngo mpamahera mugabo wica abantu udashoye bica bigorana ku kibazo ca Kongo hari ibiganiro ariko biraba nivyo cya kibazo ca Kongo cyari ikibazo coroshe tena amadiko ndabivuga jewe mparabibonye igihe ari je natwara abakuru inama y'abakuru b'ibihugu mu karere cyane burya narekerageje ndabere kinene batora umuti w'ikibazo ca Kongo uwe je abo bariko baragwana umwe arondera iki ni igiki Kongo ihaye u Rwanda rutazosubira rutoza gutera hanyuma ico kintu u Rwanda ravuga ngo ni FDL cyangwa ni FDL rufata kwa mwasi wa twese nuwa Kongo nuwa Rwanda nuwa Burundi nuwa karere none rero usanga FDL ari ituma u Rwanda rutera Kongo twese mu karere tujana ingabo tuyigwanye gushika tuyiheze ico gihe u Rwanda ntibizora kuvamo zoterweje icya kabiri ni ku kibazo ca Kongo na M23 je twarihuriye ico gihe turavugana neza baravuga bati turashaka maho muri abakongomani bateko none muri abakongomani kugira mwizeze leta ya Kongo yuko muri abakongomani mutara abanyarwanda mwogiriki dusanga umuti nuko baja mu ikambi hanyuma bagatangura umugambi w'amahoro turumvikana baravuga bati none habuziki bati bavuga bati twebwe bashatse ko badushira ahantu atabuzima buhari nihe ahitwa Sabine cyadavuga ni reka tuze kuverifye turabe cyandongika ingabo ngaha ziragenda bararaba sanga koko nta buzima bubaho jewe ndagenda ikirisha sadambira bwabundi ngora naho ziri zihagaze ko ajyana nta buzima buhari rondera ikindi kibanza boja mo kirimo ubuzima duca dutora ahitwa Rumangabo Chavuga tuti rero mucamuca muri processes y'amahoro muri Kongo integration demobilisation hanyuma hageze ko baja twamaze no gushirayo ibintu byabi bikenewe amazi yarariyo hageze ko bajayo niho byaciye bipfa bacasubira mu ngwana cyeko bwanje ndavye ingene twaganira umwe wese byavuga ico gihe muri mukako na leta ya Kongo yavuga ngo ntibashaka kuganira na M23 Tena ndabanza none kwana bakongomani muzobata habacha bavuga bati nibemera koko kudepoza kushira hasi rwanisho bakemera kuja muri iyo processes ati nakatubere muzoca tuganira umva ko inzira yari yuguru basuriye ingwano rero je no mu ngaruka hahandi ni yaba ari kibazo cha FDL twese akarere tuvyumvikane
tugende iyo migwi yose ikorera Kongo tuyigwanye yari y'Abaganda y'ababa muri Sudani erega burya rero nabo muri Sudani Abaganda abavuye mu Uganda abavuye mu Burundi hari ibintu byinshi twese tuvuga tuyigwanye Kongo ireke kubisibana amarazo acaboneka kuko mu Rwanda ruzarosa amahoro mugabo je mvuga ubwo aho tubona indwara niho by'ukuri ikibazo ni uvuze ikibazo cyo kuva cyose kiroroshe abo bari mu veretro so kuja muri ibyo by'inzego bakaja mu gisoda bakabona ko amahoro ahari rero no munsi jewe nicyo twafise icyizere murabona ari mu veretro bari kwagira ibiganiro Doha muzeye leta ya Kongo n'u Rwanda nabo i Washington baramaze kutubwira ko itariki 4 bazosinya amasezerano mbere naje barantumiye ko nzoja kuyarorera naje urumva Burundi kuko muraje Rwanda no Burundi na Kongo dusangiye byinshi dusangiye CPG dusangiye urugomero rw'umuyagankuba muraze ngaha mu Burundi hariho IRAS ya Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique tusangiye byinshi birumvikana ko Burundi rero kuba umurorerezi ibintu bisanzwe kugira ngo ejo turabe ko dusubira kugira ya community dusangiye kandi ibibazo bizoca bihe kuko zoca tuba tuti none bajya mu babikiye acavuga ati biraheze reka rero twisubire muri CPG abantu basubire gushoreranira hose ruruja n'uruza rugende neza mugabe iciza kihari rero ku Rwanda no Burundi nuko nta banyarwanda tubigera tubuza kuza mu Burundi rero bavuze ngo twugurura hajya nta kibazo igenda ucariya ku rubibe rwa Tanzania urinjira nta kibazo kuko turashobora kubona neza ingene dukontrola abaje ntaza n'inkozi z'iki boya ngo ni kure umva rero nawe biragoye ni canke ngo n'indege ni hagufi ngo birazimvye mugabo ikizwi nta munyarwanda araza mu Burundi tumanyire kuza uwo dufashe nawe yaca mu bintu turamufata tugaca tumushikiriza leta y'u Rwanda ibyo byose biratangaje ingene dufata inkozi z'iki z'u Rwanda tukabashikiriza birerekana ko Burundi nta rwamo rufise ku Rwanda nta rwamo nako kantu gusa cyane ndavuga nti cyangwa abavukana ni murabe nk'ubumwe mu kibani wayo nk'umwana acumuye ufate inkomere kuzikara y'imeye hanyuma gato ubwize kwagira umuhane agace yiruka ku mubanyi ngaho agaca kwanga ndekera umwana mwagira n'imigenderanire ndetse iyo migenderanire dufitanye n'ahandi biravye duhana karimbi ntawe tuzoshirana umwe wese afise uwundi we tuzobikorera umuti ariko kuri iki kibazo c'amahoro ni ikibazo gikenewe muri aka karere kandi n'akarere nasanze gatuze cyane Uburundi na Kongo n'u Rwanda na Tanzania twese twumvikana mushobora kubona ibi bihugu bitera imbere ku buryo buteye ubwoba kuko ibyo twohingura biriho rero turizeye yuko amahoro azoza agenda avyizeye biga ntabwo bidahita kandi ntawe uvuga ngo duhana amahoro batashwaye hari abakundana batashwaye ibikunda n'abana mu miryango barashwana bagakunda mugana baragejeje ngo bimenye amahoro azoboneka ivyo byose kandi atari kera mbega birazira umwuga wo kumenyesha amakuru icyo gihe kiri umwuga wo kumenyesha amakuru genda nyanda bibabwiye jewe ubu nta kinyamakuru tuzopfa ngo bashize kwihura ahubwo iyo nkuru niyaba ari yiturira tenzo batugera yifuza ujya yaje kubivugira ababatse ibintu wewe uvyemeza umuntu yavuze niwe urumva icyo gihe wewe bagufasha bakagufunga ngo kubera umuntu yaje kuvugira iwawe ubuzize nyene ko yaje kuvugira iwawe wewe wari wamutumiye ntabikiye inama kwe ko aherutse muri kiganiro no kuba yuko rero umujournaliste n'ubu uragenda urabera dossier usanze dossier ari dossier ijya muri mwene z'ibyo hageze kugira ikigongo nta kibuza uvuze wundi sana nta dossier yo nari bumve bavuga Kenny Claude niwe yumvise kandi akavuga ati
usanga ziri umugabo kumenyesha amakuru ntagorana mugabo niyo abafise iyindi dosiye ko hariho abantu reka burya hari n'umuntu afatwa bagasanga afise urundi dosiye rukomeye cyane kuruta n'urwatumye afatwa ibintu by'ubutungane burya ari ibintu wowe ubundi sinzi icyo kiba cyarabana urumva n'icyo gihuye n'umwuga wo kumenyesha amakuru urumva abo rero uraba dosiye burya mwari muzi ngo ikigongo cy'umukuru w'igihugu ngo cyo ngo ndabyuka ngacavuga ngo ikigongo banza dosiye bakayiga bakaraba bati ni dosiye izi rero simba nzi nyine mugana avuga ni abantu bafite dosiye izi bamaze gufunga ikiringo nazo uko bigenda uko umva rero birashoboka icyo gihe usanze atari eligibile ntazoba eligibile nicyo novuga hanyuma bavuze ku byo guhungura impunzi naho ubunyene bagafata ingingo bati ditaye iwanje ushobora kumubuza emwe usigara rondera igene umushikana mu rugo iwe umugabo uko bigenda kose ni wabo naho bo bari bihumbi 500 bavuze bati turatahashe kubera ko ngo zotaha ejo si wacu ndatahanye ikirere gica kiba uca wiga ingene bije cewe none munsi bavuga bati tuzotaha ejo leta rero byagomba ngo muri pre irabishoboye birashoboye singaho hagufi boza n'amaguru nabo ngo turigire n'amaguru kigira gute rero igihugu kiyemera baranda bivuga mwumva aya matongo nayo noneho bo basiba bavuye mu matongo bajya n'abagiye ko burya rero abadutera ikibazo bajya bagiye za 72 urasanga se we yarapfuye nyina yarapfuye ntiyigeze amenya ntazi ni ntarapfuye erega rero abahora baza kuvuga tutereza kwaza kwigana abarundi none amaze yabaye impunzi muri Tanzania yavutse kuri abo abari umurundi abo rero nabo nyine bategeza kuronka aho baba turabaronderera gushika barose aho baba uko bigenda kose nta murundi n'umwe adafise uburenganzira kwa mu gihugu cyo cy'amavuko rero cyangwa boduha tatu baduteguje batatu twadutogoye kubitegura neza mugana kugiye ngo pango bonyene bati turigiriye n'amakuru nari mahamasireza ubwani mbere umunsi no boza wumva bavuze bati turatonze rero turitaha iwacu nabo batagira wari bateza gutaha ajya naho tuvuga urume rwo Rwanda n'Uburundi harugaye bavuze bati turatasha bati twere utaha iwacu bugurura twe turaza rero tugira gute nshaka gutebura ko bugane aho bwibwiye ibyo butare bijya timbi nta muntu yari gushobora kurimera atari umukuru w'igihugu kuko n'ahantu harimo amahera bashobora kugura uwo ari we wese n'icyaha ko bari kajyamo icyagiye werekanye imurenge nagiye numva umuntu avuze ngo mbere ntaho umukobwa kubera yagiye kwereka umukuru w'igihugu ayitunga igihugu rimwe rero hamaze kubona ko ari mwene aho hameze uko umushikiranganji bamubonye baramugaya mwarabonye ko naje burya naje harateye igihe ndagira ama resistance ncafata umukuru w'urwego rw'ivuna abanza uwo mukuru w'inyamirama inspecteur general wa police sonaje ntuzeye chef de la force ntuzeye umukuru w'iperereza na ministre de l'intérieur ministre wa mine ndababwira ngo namwe ndaragize rero komisiyo genda mu bombe kubera hari abantu bari biyubatse bari bumvye neza bagiye narabonye butare twatwegere mu ngana burya twarasanze n'ubutare tutari tuzi ko bwimbwa ntaterera twaratoye itoni 130 tarazingereza iyo komisiyo yagize ndi nitwasanga ari umugenerale amwe n'abagenerale nitwasanga ari uko kugira itindi ahantu hatumitse ikintu uhabomore burya mwiyumvira yuko Uburundi ari uko butafise amahera mu gito nuko hari hatimbitse Banki Mondiale turaherukana mwarabyumvise mu binesha makuru
baravuze bati twabona abarundi ziriya mwebwe naremuje kugura igitoro kashi nta kindi gihugu gikora kashi igitoro bakiriha inyuma y'amezi atandatu canke umwaka muga mu Burundi havuga ati utarese kashi bitugu ati turavye kandi y'igitoro mumaze kwegota muri iyi myaka ibiri yonyene ati twarabonye yuko Burundi murabishoboye kwigurira igitoro iyo baba bahideni nta ngorane zimwe muba mufise hanyuma rero ati kubera urumva iyo credibility babakuyeko bari mu ndera cy'ivuga iti reka rero tugere montage dupfume banki mu ndera bari ikigarantisa kuko twabonye ko mufise capacity mugabo kubera haba hari y'abantu bahatingiki baravuga bati ntimukibahe igitoro ntimubahe rime mpaka bari jewe kuko nzi aho nahora ngirira akantu ngira ngo bari mwabonye aho ugura igitoro nk'itoni nk'amaritiro miliyoni 50 irindwi bakazana iritiro 10,000 cyari ibintu bibiri iritiro 10,000 hanyuma haheza amezi 3 ntumwishyuza cya gitoro wakugana narakiza mukamutigeze mukibona nani muzi ko ariko byari byaba aho ugura igitoro akazana kamakama gushika igitoro waguze cyose kigahera abene igihugu batigeze bakibona kubera gusa ubu washaka konona ubwigitoro ni nk'amaraso mu mubiri w'umuntu tumaze kuba reka rero tubije ko tuvyikorere bati namwe cyangwa umuganga ntimuremere barihe kashi ubu rero mubona biriko bigenda neza uko bitoganuka tuza turabigorora bukebuke gushika bigororoka mugabo ndabwira ikintu kimwe nemwe abajournaliste nicyo cyose ndababwira ibintu mubibonye mubwira icyo mubona nemwe mwarabonye muramaze kubona amasitasiyo ariko ari muri ubu menshi arenze mbwira ahantu bazifata igitoro kihari ugacuca kwemesisa imiliyoni amajana n'amajana ugaceshera muri iyo gahunda ataka hajya rero wibuca wibuka kubera iki kubera bari bamaze kugigira traffic nakujya ku rumogi novuga barawumuriye aridere mu mwanya muto cyane kubera ubusuma hajya atuzanye igitoro pass abantu hajya hari habaza kwiyahura bararondera niyo ijyaro gisere iyo tayikoresha hanze ndazi ko barayidomo kubera ya business ipfuye hajya abasitasiyo akwereka ibyo aribyo hanyuma igitoro kije turavuga ngo badesibe igitoro tuzatubona barasa igitoro ngo nta mahera nifite utima gutora igitoro nta mahera nifite irafa ari uko nawe nyine mvugane izo sitasiyo turazifata dushyiremo igitoro hanyuma ntuzoshaka kubicuruza tuzovindura ikirimo hanyuma duheze ubandanye nawe aho bavyumvise baragize nako bana gatoyi mugabo kubera abantu bari baramaze kugira traffic nuno munsi ngo mandereka niho ubona nkayo Bujumbura ariko biragenda uzusanga ubwingozi ukazusanga naho bwacanga aho baheruka kuzunguruka basanze bati karundi n'abautoritero kandi natwe badufashije batora umuti bwewe mugabo ubu urabona yuko regiriye nta munsi n'uwo tutabakanyata kuma yinjira ni sawa kandi turabona yuko biriko birevuriwa neza mugabo byose bisaba controle kuko abantu bari baramaze oyumvire gushika bari n'ibintu mutane iyumvire gushika igitoro bagifata ariko i Burundi akijane buviye bagaca yitarukana bava muri Kikongo bagaca baguze hari akakorora bashira mu gitoro gaca gituku weherwa n'ikimenya n'igisa n'ikiburu kupe n'utuntu baratunzanye bacasukamo ibyo rero kugira sikwe mbere baturiza Nigeria murabona ibintu bitonze kandi basaze ari bakigura muri ibintu bikatora biva kungena abantu bashaka amafraude itagwa ariko n'abene gihugu jene Rwanda n'amafraude mugabo barakora bakatwenga ati rero nuzo hakabikiza hose